Mfise amahoro menshi ko nakumenye, kwitwa umwana wawe birampagije. Ku mazina nitwa Niyonzima Donatien. Hanyuma ku batabizi kumbure kubera yuko bitaboneka kuko nambaye filme na nkaba nsanzwe ngendana ubumuga bwo kutabona. Hanyuma nize ku ishure ry'Igihanga bita Ecole Kanura, niho nize primaire. Hanyuma nabaye mu bambere bagirirwa amahirwe yo kwemererwa gukora concours muri iki gihugu cacu c'u Burundi kuva muri 2012. Tumaze kwemererwa gukora concours turayikora. Hanyuma je camba mu bayitora baca banyorienta ku ishure Senede Igitega guhera 7e gushika mpeze mu mwaka w'13. Ego aho niho nize amashure y'intango. Hanyuma amashure yisumbuye nayize kuri Université Espoir d'Afrique kuva 2019 kugera 2022. Nkaba mperuka kuronka urupapuro rw'umutsindo uyu mwaka nyene mu kwezi kwa kabiri. Murazi muri société burundeze bazi yuko umuntu agendana ubumuga bwo kutabona atakintu ashoboye, ari uwo gusuzugurwa. Rero tukishika kuri iryo shuri abantu baravuga bati none babaje gukora iki, bakabona ko umenga tugiye kugorana, bakabona ko umenga ibintu byose bazobidukorera, no kuri babona yuko umenga tugiye kubaha umuzigo. Hanyuma ikindi cagoranye kidasanzwe, kubera yuko batatahura yuko dushobora kwiga n'ibintu byacu barasa n'ababishiramo agatege gake, ukasanga ntibadusabiye ibintu by'amanote, ibintu by'impapuro bigakena. Ariko kandi ni kwari ugukena bisanzwe, nuko babona yuko umenga naho twiga ntaco tuzoshikako. Rero ibyo ni ibintu ni ibintu novuga ntibyabaye intambamye mu mashure yacu. Hanyuma ikindi cabaye intambamye n'amajambo baza batubwira yuko naho turiko turiga turiko turatumwanya kumbure n'ababona ngo babura akazi natwe atako tuzohava turonka. Ibyo ni ibintu bidasanzwe rero byagiye biraduca intege. Ariko naho ibyo byose byabaye, Imana yadufashije turashika kuco turi uyu munsi. Ubuntu bwawe, umuntu agenda n'ubumuga bwo kutabona arashobora kwibeshaho nk'abandi, naho bitoba ibyo by'amashure bahora bibaza yuko umenga ntibishoboka. N'ibyo kwibeshaho birashoboka, gutunga imiryango birashoboka. Nk'ubu nka jewe ndi umworozi nkongera nkaba umurimyi, ndoroye ingurube, ndoroye impene, n'inka ndayifise imwe. Urumva ndi umworozi, ibyo ndabifise, mfise iyo migambi ndashobora kubeshaho umuryango n'urugo nkarutunga. Apart y'ibyo byo korora no kuyiga, nsanzwe ndi umuririmbyi nkongera nkaba umucuraranzi. Je mfise indoti idasanzwe, natanguye kuyigira ndi muri 9e, ndiko ndatangura kwitegurira gukora test yo mu w'10. Nari mfise indoto yuko nzokwitoza hanyuma mbe umushinga amateka. Ego burya no kugira ngo ibibazo byacu ntibitoregwe inyishu nuko tudafise abantu batuvugira muri leta. Abandi iyi nama nshinga amateka ikoranye, imigwi yose iraserukiwa, abatwa baraserukirwa, abanyamwema bagaserukirwa. Mugabo twe natwe kubera yuko atawugenda n'ubwo bwo kutabona ari mu nama nshinga amateka, iyo hageze kwiga ibibazo by'abandi twe nturonka utuvugira. Rero je iyo ndoto ndayifise, kandi na leta mvyeyi ndazi yuko batwitayeho, bitaho ibibazo by'abantu bafise ubumuga butandukanye canke bafise ibibazo bitandukanye. Ego nibaza yuko bazoteba bakumva ikibazo cacu hama bakadutera iteka natwe tukagira ico dukontribua muri mu iterambere ry'igihugu.